agashitsi kagera agashitsi kagera kuri radiyo isanganiro agashitsi kagera agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi. isanganiro agashitsi kagera agashitsi kagera Amahoro mwese nshuti nanyu bakunzi mubandanya mukurikira ibiganiro vya radio isanganiro, kaze muri kino kiganiro agashitsi. Ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'imico n'imigenzo vy'u Burundi. Agashitsi cuno munsi tugiye kuvuga ku bijanye n'imiziro yamye iranga abarundi aho hambere, eka mbere n'ubu usanga hamwe hamwe canke mbere hatari hake igikoreshwa. Umutumire nsuwundi ni Twagirayezu Fulgence, asanzwe ariko arakurikirana ivyigwa vy'ikirundi muri kaminuza y'u Burundi. Kuri mikro ni jewe Jerome Hakizimana, nongeye kubaha ikaze. Mu gutangura kino kiganiro reka duhakanya Twagirayezu Fulgence, asanzwe ariko arakurikirana ivyigwa vy'ikirundi muri kaminuza y'u Burundi, atubwire imwe mu yitari mike mu miziro yamye iranga abarundi baho hambere. Kaze cyane Twagirayezu Fulgence. Ego murakoze cyane, ndaramukije abakunzi b'ikiganiro agashitsi, ndaramukije abakunzi b'isamiriza isanganiro, ndaramukije wese ariko aratwumviriza. Hariho imiziro yamye iranga abarundi aho hambere. Uno munsi mu kiganiro agashitsi twifuje ko abakurikira kino kiganiro bashobora gutahura iyitari mike. Uwo tubwira imwe muri iyo. Egome nkuko mubivuze, aho hambere hariho imiziro nziririzwa ku barundi. Hari imiziro bivanye n'ubutandukane bw'abantu ko bari hariho imiziro ku bakobwa bari butinyanka, hariho imiziro ku bagore bibungenze canke n'abagore bintavyara. No mu miryango naho nyene haraba imiziro nk'umwishwa na inarume, umuhungu na nyina, umukobwa na se, umukwe na inabukwe, umukazana na sebukwe nabo bakagira imiziro hagati yabo. Rero nk'ubu nk'akarorero mvuze nko ku mugore afise inda, umugore afise inda yari afise imiziro nziririzwa kuri we. Nk'akarorero carazira ko umugore afise inda araba umungu waboze, kuko bace bavuga bati iyo umugore afise inda aravye umungu waboze umwana yoca muborera mu nda. Carazira ko kandi aca hambavu y'icari kirimwo amagi, kuko ngo irigi rimenetse inda afise yoca ikoroka. Carazira kandi ko ajabuka canke aca mu mwonga, kubera ko habaye ibihume ngo umwana yohava aba ikiburabwenge akaba ikigugu. Ibyo byose rero cari kizira kuwo mukenyezi yibungenze. Rero n'umugore atavyaye nawe nyene yari afise imiziro. Nk'akarorero carazira yuko aja gusoroma imisoma kwiyogira itarama imyungu, kubera yuko atahetse ngo avyare, iryo yogi naryo ntiryokwama kw'imyungu. Kandi carazira yuko umugore atavyaye aca mu murima w'ibigori bitaraheka, kuko aciye mu murima w'ibigori bitaraheka nawe atahetse, ivyo bigori ntivyo babigihetse. Tuvuze naho nko ku mukobwa ari ibutinyanka, nawe nyene yari afise imiziro nziririzwa. Umukobwa ari butinyanka ntiyatera inzuzi, kuko nta myungu myiza yo kwama hamye umwungu wocobora, kubera yuko nawe ari butinyanka. Kandi carazira yuko yegera iyo giririmwo imyungu, kubera iyo isanzwe yaramye nayo nyene yoheza igaca ibora. Hariho rero n'indi miziro ku muhungu. Carazira yuko umuhungu abwira se yuko ashaka umugore, ashaka kuba kugwiwe. Yakoresha ibimenyetso, ari nko kwicara atambikije, gucana ibintu bitera imyotsi mu nzu, canke gutaha ijoro. Ibyo nibwo buryo yerekanamwo yuko akeneye gushinga umuryango, kuba kugwiwe. Kuko aramutse abwiye se ati nshaka umugore, byaca bigaragara yuko atabanga ryo mu rugo azoshobora. Carazira kandi yuko umuhungu amwa nyina, kuko kandi harimo n'igitutsi. Umuntu akubwiye ati urakamwa nyoko, caba ari igitutsi cyane. Rero umuhungu amoye nyina
y'abasemye se kandi havamo no kurendegera. Rero barendegere nawe yakoze ibidakogwa. Hariho rero ikindi cazira kumwishwa na inarume. Umwishwa ni umuntu azira cyane, harimwo n'indahiro umwishwa arazira. Umuntu yarashobora kurahira umwishwa n'imbere y'abashinga ntahe, iyo ndahiro yari yemewe cyane. Rero umwishwa inarume carazira yuko ashobora no kumuterura atamuhaye nk'akantu amugabiye, akamuha nk'ikintu c'ingabire kugira ngo ashobore kumuterura. Kuko aramutse amuteruye canke akamukora ko atakintu yamuhaye, inarume yaca agugumwa akaguma ajugumira mu maboko. Ivyo navyo bigaca bigira ingaruka mbi nk'iyo bamuhaye nko gusuka nk'inzoga, ayisukira abagabo ntiyashobora gutumbereza mu rubaya kugira ngo asuke inzoga neza. Ivyo byose urumva yuko byaca biheza bikamukura mu bagabo. Ari naho rero havuye n'indahira ngo umwishwa arazira. Umwishwa rero ni kizira cyane kuko ahumira inarume. N'inzu y'umwishwa rero carazira kuyinjira. Ntiwashobora kwinjira mu nzu y'umwishwa kubera ko inarume w'umuntu atacamuvako ngo yinjiye mu iyo nzu nta matungo yayitumbera, kuko ba inarume ataco batanga. Inarume w'umuntu bafata yuko atakimuvako, atacashobora guha umwishwa. Bafata yuko aramutse yinjiye mu nzu y'umwishwa atamatungo azoyitaha, kandi yuko atanu uruvyaro ruzoyitaha, kuko murazi hariho nahavuye ijambo canke umwibutso abantu benshi bakavuga bati natashe nk'uvuye kuragirira inarume. Iyo waragiriye nyokorome nta kintu wahakura, wagenda imbokoboko atakintu utwaye, nta kintu waronka. Ni nayo mpamvu rero baca bavuga bati umwishwa arazira kuko arahuma, na inarume w'umuntu nawe nyene arahuma yinjiye mu nzu. Byaca bisigura yuko iyo nzu atamatunga azotaha muri iyo nzu. Hariho ikindi rero cazira hagati y'umukwe na inabukwe. Umukwe carazira yuko asangira na inabukwe, ari ugusangira ibyo kurya, gusangira inzoga, gusangira itabi, ngo yohava aca amusigariza. Rero iyo umukwe asigarije inabukwe, uwo inabukwe akarya ibyasigajwe n'umukwe wiwe, bavuga ko acaba umubwigiri. Amaze kuba umubwigiri rero urumva yuko vyoca bimwambika ibara mu bantu. Carazira rero yuko bashobora gusangira kukwanka yuko ashobora kumusigariza. Iyo rero abaye umubwigiri ni hamwe atazoba cicara mu bantu, kuko ahari bishitse akabwigiza kubera yuko yasigarijwe n'umukwe, urumva yuko vyaca bimukura umutamana, bikamukura iteka, bikazotuma adashobora kuza arashika aho abandi bantu bari. Kubwigiza ku batabizi wabasigurira ko ari iki? Kubwigiza ku batabizi biragaragara nko ku muntu aba yariye byinshi canke agwaye mu nda, ukuntu ashobora guhema kugira ngo yitezurire. Ku mukazana na sebukwe, umukazana na sebukwe nabo nyene bari bafise ikizira. Umukazana na sebukwe nabo bari bafise ikizira. Harimo ikizira kuko ico kizira iyo barinze bakirengako byaca bigaragaza iyindi shusho yuko uwo mukazana atakira umukazana hagati yawe na sebukwe. Byaca vyerekana yuko nk'umukazana yoba yaramaze kwikazanura, bikerekana neza na neza yuko sebukwe yoba aterana intobo. Nk'akarorero, umukazana ntiyashobora kwicarana na sebukwe ngo bayage, ntibyashoboka. Barinze rero bicarana canke ugasanga bariko barasangira, ahari sebukwe w'umuntu umukazana ntiyashobora kuhegera batari kumwe n'umugabo wiwe canke inabukwe nawe nyene ahari. Ariko ari babiri ukabona bari mu kanywa babo bariko barayaga ari babiri, vyaca bitanga iyindi nsiguro. Muri make vyarashobora kwerekana yuko uwo mukazana yubatse ingo zibiri. Hariho n'ibindi bijanye kumbure no kwinjira inzu y'uyu nuriya. Mwavuze inarume yinjira mu nzu y'umwishwa, ibindi bijanye no kwinjira mu nzu z'uyu nuriya kizira nibi. Se w'umuhungu carazira yuko ashobora kwinjira mu nzu y'umukazana sebukwe ayinjiramwo,
carazira cyane kuko banka yuko aramutse yinjiye mu nzu y'umukazana hashobora kuba imimenyerano hagati yawe n'uwo mukazana bikazotuma byamukamwo iyo mimenyerano yamukamwo kwa gutera intobo bikazoheza bikazotera imvururu hagati y'abana bazovyagwa n'uwo munarugo mu gihe bamwe arabo kwa sebukwe abandi arabo uwo muhungu wiwe. Kuri wewe wo budufatiye hagati nkibutse ko turi mu kiganiro agashitsi kuri radio Isanganiro tukaba turiko turavuga ku bijanye n'imiziro yaho hambere. Nivyo uratubwiye twagira Yezu Fulgence ibijanye n'iyo miziro none mbega gushika ubu hari imiziro muri iyo mudondaguye twavuga tuti iracakoreshwa canke iracakurikizwa. Hariho imiziro imwe ibandanya, hariho n'imiziro itagifisa agaciro kanini, nk'imiziro yagaragaye yuko yoba ari nk'iyo kugufiriza nk'abantu bamwe bamwe. Hariho rero n'imiziro ubu ikibandanya kuri bamwe kumbure nk'umuziro wo gusangira na nyoko bukwe. Uwo muziro n'ukuri gushika uno munsi hari ahantu henshi bakiwugendera. N'undi muziro hagati y'umwishwa na inarume. Uwundi muziro rero nawo nyene kandi n'ubu ukibandanya ukigenderwako n'umuziro wo kwinjira mu nzu y'umukazana. Uravuze ibijanye n'iyo miziro ariko mu hariya twavuga tuti hagati mu gihugu mu Kirundi no mu Kizungu vyose byo bikurikizwa kumwe canke mu Kizungu bariyorohereza. Ugereranije kuvyerekeye imiziro ukagereranya igisagara n'ahandi hantu twavuga yuko hakibumbatiye imico y'ikirundi usanga bidasa cyane kuko nko mu bisagara barakurikiza ibintu byo mu kizungu bavuga yuko ari kizungu ugasanga no ku manza zimwe zimwe hari abazitabira kandi mu mico y'ikirundi atari byiza nk'uburi kuraraba nko ku manza carazira yuko batwikurura umukobwa atararyamana n'umugabo ariko no munsi mu bisagara urubanza ruraba ubugeni bukaba bakagira ko bamutwikuruye ivyo byose cari kizira kandi carazira yuko abavyeyi bashingira umukobwa wabo ariko no munsi mu kizungu biraba ariko uri kuraraba mu ntara zimwe zimwe canke mu mice imwe imwe y'igihugu aho bakibumbatiye imico ivyo ntibiba. Mu kurangiza twagira Yezu Fulgence wo uvuga ko umuziro ari iki kurya umuntu kuva twatanguye ikiganiro aguma yibaza ati nico kintu umuziro kuva bakivugiye umuziro ni iki. Araheze igihe atari kinini cyane na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu atwibukije kirazira atwibukije yuko ari kugendera kuri kirazira. Umuziro rero cari ikizira kuko ikizira nico igihugu cari cubakiyeko nico imico yari yubakiyeko kugira ngo habe urutonde mu kibano habe indinganizo nziza habe ikintu ababaye mu mibano kanaka bubakirako kugira ngo bashobore kugira urutonde rwiza bashobore gutanga indero mu gwaruka n'indero hagati y'abantu n'abandi kuko nk'akarorero noshobora kuguha hariho nk'ikizira ku bana cyuko kizira yuko bica ibikoko bimwe bimwe ugasanga umwana bamubariye bati kirazira kwica umuserebanyi kuko nyoko wawe acacika amabere. Ivyo byose vyaca bituma umwana akura afise icatinya kuko amaze kurendegera kuzarica udukoko utunaturiya bizohava bituma n'umuntu atazomwubaha kuko bizomukuramwo ikinya bitume n'umuntu yoshobora kumucumita. Ikindi naco novuga nko kukijanye no kwinjira mu nzu y'umukazana badashizeho kirazira bakabire kuko umuntu yinjira mu nzu y'umukazana uko bisanzwe atangorane ni bimwe bica bivyara za ngorane zuko canke kakamenyero kuko umugabo azimenyera canke akamenyerana n'umukazana wiwe bikazotuma haba kwagushinga icumu. Ivyo navyo rero urumva yuko bizoca bigaragara yuko umukazana ashobora kuba yananiwe n'urugo. Urakoze cyane twagira Yezu Fulgence
Fulgence nino ngaha ciharangirira ikiganiro cacu agashitsi cuno munsi ndagushimira cyane ku kigoro kawe n'intererano zawe. Ego nanje ndabashimiye cyane, ndashimiye n'abashoboye gutega amatwi kino kiganiro. Nuko kandi namwe sinorangiza ntabashimiye mwe bari mu giteza abiri. Jerome Akizimana narinda kiremesheje ndabike banure duhana isango kundi munsi nkaya mango nagahindukira. Agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi.